Menya ibi kandi wirinde kuja mu rukundo rudafise ishingiro n'icerekezo. Dore ingaruka mbi zitanu zo kwingingira umuntu kugukunda kandi watakwitayeho. Isangemwo. Ingaruka mbi ya mbere yo kwingingira umuntu kugukunda ni kubabazwa no kwiyanka. Iyo usaba urukundo aho rutarurushaho kwiyanka no kumva ko udafise agaciro kuko uhora utegereje inyishu nziza hitari. Bimeze uko n'igihe wanditse ubutumwa ukomeza kuraba ko woba wishyuwe kuko ntuburi sire ko wishyurwa. Ibi rero bishobora gutuma ugira intimba y'umutima. Isangemwo. Ingaruka mbi ya kabiri yo kwingingira umuntu kugukunda ni gutakaza icizere n'agaciro kawe. Kwingingira umuntu kugukunda bishobora gutuma atagufata nk'umuntu yiyubashe, ahubwo akakubona nk'umuntu yigaye, yihevye, umuntu yiburiye. Ibi bishobora gutuma n'abandi bagusuzugura. Isangemwo. Ingaruka mbi ya gatatu yo kwingingira umuntu kugukunda ni kuruhira ubusa. Gukunda umuntu atagukunda ni nko gufata umuyaga, ni nko kwipfuza kuba mu kirere. Ukora uko ushoboye kose kugira ngo umushimishe ukamugira uw'agaciro ariko ntavyiteho. Ni nkuko wotera imbuto mw'ivu rititeguye kuyikuza. Isangemwo nawe. Ingaruka mbi ya kane yo kwingingira umuntu kugukunda ni kunyurwa n'urukundo rubi. Hari umuntu ateba akamenyera akemera kwihanganira kuba mu rukundo rubi, urukundo rutamuhesha agaciro bitewe nuko akomeza kwizera ko ejo bishobora guhinduka agakundwa bikagenda neza. Ibi bishobora gutuma uwukunda adakunzwe yisanga mu rukundo rudasobanutse, mu rukundo rw'uburyarya, mu rukundo rubabaza. Umutima wiwe ugahera ngaho kamutuntuye. Isangemwo. Ingaruka mbi ya gatanu yo kwingingira umuntu kugukunda ni kugira agahinda k'igihe kirekire. Iyo umuntu akomeje kwizera urukundo rudahari, ashobora kugwara agahinda, kwiheba canke kubura icerekezo c'ubuzima. Isangemwo. Isangemwo nawe rero. Isangemwo nawe. Urukundo rw'ukuri ntigwingingwa, rurangwa n'ubwubahane ndetse n'ubwuzuzanye. Kwiyubaha no kwiyubahisha. Kwiyubaha nayo niyo ntango y'urukundo rwiza. Namba umuntu atagukunda ntukamuhora inyuma umusanga bisa nkaho uriko uramusabiririza urukundo. Senga Imana yawe, kandi iyo utegereje igihe cawe wihanganye, ukiyubaha, ukiyubahisha, ukigumiza ku mwanya ntiwiyononesha ibi canke biriya, uhishurirwa uwawe kuko uwawe ahora hari kandi aragutegereje. Uwawe ntabwo azirirwa kugora, kuvuna wirirwa umusabiririza urukundo nk'uwuri umusega. Uwawe niyaza azohita aguha urukundo, azogushira mu kibanza cawe kandi kigukwiriye. Isangemwo. Ibi biruka ari nako ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.